ego Francis Rohero ikibazo ni nk'icyo nyene uyu munsi uvuga iki ku matora asigaje iminsi mike? Jewe ndafise ukundi mbona ibintu nta na rimwe nibaza ko icizere muri politike ndagihabwa na seni canke ndagihabwa n'abantu bategura ivy'igihugu. Icizere bwa mbere ndagikura muri jewe nkagikura no mu bo turi kumwe. Nibaza ko iki gihugu kazoza ndacipfuriza ni twe turiko turakarima. Nayo umuntu yaba yarabati ibyo abandi bagira ngo ingene bemera intonde zacu ingene bazitegura ni kenshi abantu bagize intonde mugabo ugasanga nta ntambwe twateye tuje imbere canke tujaye. Nibaza rero yuko jewe ngira ngo mfise ukundi mbona ibintu twebwe nk'uko Patrick abivuga hariho ibintu vyabaye ico no kwita mu gifaransa les faits ibintu vy'ibibuko ni ukuvuga yuko hariho abantu babitunganya barafise ivyo bagamije hariho abantu bifuza kubibamwo nabo ni barafise ivyo bagamije iyo rero tubifata hamwe nuko ngo icizere kizoza kubera nakanyemereye iki canke nyemereye iki canke nyemereye iki umuntu aba rimwe na rimwe ni nko kumengo umwe wese ntabazi ico ariko ararondera rero jewe icizere ahanini muri iki gihugu ndagifise ku mugwi w'abantu turiko turamarana imyaka mvuga nti turiko twigisha ibi rimwe na rimwe ingene tuvyigisha ingene tuvugana kuba twarashoboye mu mwanya muto twahawe mu ngorane zose zariho mu bukene buri muri iki gihugu uko bumeze kose nkabona ko dushobora gukora ibintu byubahuka tukabikora kandi tukabishitsa ku rugero mbona n'intambamyi zihari ndavuga nti icizere nico nyene rero kubona nk'umugambi wacu FPI uzoja mu matora yose y'abadepite mu ntara zose ari zitanu uko ingene zashoboye gushika kubona mu by'amakomine hari ivyo banse mugabo bike bigashobora gukunda ndavuga nti nico nyene icizere kuko intambamyi zamaze hari rero icizere je uno munsi ndagishira ku bantu turi kumwe ndagishira ku bantu isinzi muri iki gihugu batekereje mugabo bagira bati ejo hashobora kutaba nk'uno munsi rero icizere ushaka sindagishira cyane ku matora niyo niko mwavuze ngo mbega amatora mu icizere ndiko ndagishira kuri uyu mwanya turiko turamara mbega mu mwaka umwe mu mezi atandatu mu mwaka mu myaka 2 mu myaka 5 Uburundi buzaba bumeze uko bwari bumeze twe turi gaha turiko turabikora ekada icizere ndagishira kuri twebwe gusumba kugishira ku bandi nitwe dutegereza kubikora nitwe dutegereza kandi burya abantu bashobora guhindura ibintu babihera kuri bonyene ntibakomera kubera barenganye ibarabara rigororotse burya ubugabo bw'abantu bubonekera binogo baciyemwo imisozi baduse ku obstacle nkuko no bivuga ahari nabeho hamicizere n'abantu bakirema abarundi badushoboye kuri mico cizere bonyene ngo bavuge bati ivyo turiko turacamwo ejo tuzobirenga tuzobishobora kubikuraho ntidushobora kwibaza ngo icizere cacu ngo kiza gukora ngo banaka bategeye amatora neza canke nabi aho siho muhagaze na gatoya Moses ndagutanguye neza aya matora uzoyajamwo ariko nta kinini uyizeyeko icizere cawe uravuga ko ugifise ariko ntugishira kuri aya matora yego cyane ubuzima bw'iki gihugu ingene buriko buraza ndabushira ku bantu bari baragira bati ejo turashaka kurema byiza turashaka kubikora uko vyoba kose inzitizi zose zobaho turabaho turafise ubuzima uko biba kose naho tuba turi mu bukene uko vyoba nitwe dutegereza kumenya ko icizere ari twe tukirema ntitukireme rero ku wundi atari cagamije amatora atunganywa kugira abanyagihugu batore indongozi ababaserukira babakorere neza babateze imbere none ga Francis ndakumvise wewe nta cizere ufise kuri aya matora ariko uzoyajamwo none uyagiyemo kugira iki niyihe nyungu yawe yo kuja mu matora muri aya matora mu mwaka reka ndabwibutse ingene byagenze mu mwaka w'1960 umugambi w'Iprona uri kumwe na Rwagasore waragiye mu matora y'amakomine ayo matora ivyavuyemwo uwo mugambi ntiwavyemeye mugabo barabandanije mu bikurikira amatora akurikira baragira ico bayavanamwo Uburundi si ubwa mbere bugiye mu matora tumaze imyaka itari mike tuja mu matora amatora niyo atuma igihugu kiba ciza canke n'abantu ingene abantu bitegura kugira babijemwo rero aho nshaka ko abantu banyumva abana b'iki gihugu bariko bararuka abantu bariko barakura bose mu mutima wabo nshaka ko bamenya bati ntituzomererwa neza kuko naka yaduhaye inzira yoroshe ntituzoronka igihugu ciza kuko naka yaturimiye byose yaduhaye byose ngo nitumire nitwebwe dutegereza kumenya tuti reka tubitegure nitwebwe tubitegura rero uravye amatora menshi yagiye araba haba 1993 canke haba 2005
abayateguye sibo bayatsinda ni ukuvuga yuko ntibyaba biremye neza ku buryo bikunda ushaka ushobora kuvuga ati uno munsi ngira ngo byarahubutse ni mwuko nyene guhubuka kwavyo nibaza kugira ati jewe ndiko ndarima icotuma ndabishobora nico jewe ndiko ndumva sinoza rero kuvuga ngo nidoge ngo banaka ntibabigize kuko sinagiye muri politike niteze ko bampa ibiteguye bashobora ejo no kubigumya gushimvyaha hari n'igihe nahora nibaza nti ndazi ngene imigambo yacu yemererwa n'ibindi hari igihe nagira ndashobora no kutatwemerera uno munsi hari ivyo twagezeko ishaka dushiramwo nibyo nemera gusumba ivy'uwundi muntu ampereza rero sinshaka kuja muri politike nza ndarira ngo ntibampaye iki ngo ntibampaye iki ngo ntibampaye iki ishaka ko tuba benshi abantu bumva bati uko biba kose tuzogira ico dushikako kandi buke buke gushika tumusura ku mugezi rero icizere ndagishira ku bantu kuko bashaka hari n'igihe bamwe muri abo babitegura bohava babigira neza mugabo umurundi turi kumwe atari wazivye ariko ararondera yo biba mwuko turashobora kuja mu matora bashaka ateguye neza bakavyorosha mugabo mu mutwe ataco dufise none ayo matora aheze babiri canke batatu bakayabamwo bihindura iki inzego ziriho iko tujahe igihe tutazi neza mu mutwe ico turiko turarondera gushikako nibaza rero kuko nabivuze icizere canje icizere cyabo turi kumwe icizere nobwira abarundi ni tukireme gusumba kwibaza ngo nakayaduhaye